Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nk'igisata ca politique, umutekano ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gisirikare c'Uburundi vyinshi biriko biravugwa, hakavugwamo kandi ukutumvikana hagati y'urongoye igisirikare c'Uburundi General Prime Niyongabo ndetse no mukuru w'igihugu nyene c'Uburundi Varisito Ndayishimiye. Mu gihe kandi hariko ivyo bikaba vyarabaye mu gihe hariko haraba kuduzwa mu mapete zimwe mu ntwazangabo zo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare c'Uburundi. Tukabibutsa ko muri zo ntwazangabo zadugijwe mu mapete zavanywe ku ipete rya General de Brigade zikaronswa ipete rya General Major. Ivyo kandi bikaba vyarabaye inyuma ya igisirikare c'Uburundi cerekana ibigwanisho bidasanzwe gisigaye gifise muri no misi, aho berekanye ibiduga bikomeye cane mu bisirikare by'ibihugu vyisoneye kw'isi, bakerekana kandi imyambaro ihambaye cane y'abasirikare badasanzwe b'igisirikare c'Uburundi ubwo hari kwigenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2026 ubwo hariko haraba ukwingina umunsi ukwikukira kwigenekerezo ya mbere y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka. Nibwo rero habaye ibintu vyinshi bitandukanye aho intwazangabo zine zadugijwe mu ipete rya General Major. Ico gihe nkuko vyama bigendera kwigenekerezo ya mbere mu kakaro mu gisirikare c'Uburundi haratangwa amapete. Mu rwego rw'abagenerale uyu mwaka intwazangabo zine nizo zonyene zadugijwe mu mapete. Buvuye ku ipete rya General de Brigade baduzwa ku ipete rya General Major. Abo bakaba bari General Major Erindizigiye Batazira Muzinga. Uyu akaba asanzwe ari cegera c'umukuru abasuda bagwanira ku butaka. Hakaba harimo kandi General Major Vena Bibonimana Batazira Gatovyi aronga abasirikare bagwanira mu mazi, harimo General Major Hermarasi Ndabashinza twara abasirikare bagwanira mu kirere ndetse na General Major Gregory Ndorarigonya umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi. Nkuko twabigarutse ko babiri muri aba bahoze bagwanira mu gisirikare ca kera no kuvuga ex-FAB mu gihe abandi babiri nabo bagwanye mu muhari CNDD FDD mbere yuko uba umugambwe ndetse ukinjira n'igisata ca politique mu mwaka w'2005. Iduzwa rya General Erindizigiye Batazira Muzinga niduzwa ryagereragaruka ko na benshi batandukanye. Bamwe bati mu Burundi niho General neshwe intambara atanga abozi yo mukaga agata ingabo zo mu kaga hanyuma akacaduzwa ipete. Izina rya Erindizigiye Batazira Muzinga ryamenyekanye kuva kera cyane, ariko ryamenyekanye cyane ahingwano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zitanguye hagati y'umuhari M23 ndetse n'igisirikare c'ico gihugu FARDC. Ni ingwano kandi yinjiyemo igisoda c'u Burundi n'indi mitwe yitwaje ibigwanisho, aho igisirikare c'u Burundi carongwe n'abasuda batandukanye bo mu rwego rwo hejuru, ariko wamenyekanye cyane akabari Erindizigiye Batazira Muzinga. Izina ryiwe rero rya General Major Muzinga ni Erindizigiye. Mu gisirikare bamutazira Muzinga. Nimero matricule yiwe ni SS ubusa 2239. Akaba afise imyaka 54, avuka muri commune Matana mu ntara ya Bururi yahahora. Yinjiye mu gisirikare avuye mu kiroberi ca CNDD FDD. Muri kino gihe ni cegera c'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka. Ifoto yiwe yagarutswe ko cyane ni ifoto yari yambaye umwambaro w'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bita FARDC, be n'ibendera rya Kongo ryafashwe ikimenyetso gihambaye c'ubuhemu abasuda b'u Burundi bakoreye muri Kongo. None rero inyuma y'imyaka 3 arongoye intambara abasuda b'u Burundi muri Kongo, intambara bagumye batsindwamwo, Erindizigiye aherutse gushimirwa habwa ipete rya General Major. Akija muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, General Muzinga yari mu mwambaro w'ingabo z'amahoro. Umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC warurongowe na President Varisito Ndayishimiye ico gihe. Umuryango washize ingabo zijejwe kuja hagati ya leta ya Kongo n'umuhari wa M23 mu ntumbero yo gushoboza ibiganiro vy'amahoro hagati y'izo mpande zibiri. Uburundi, Ubuganda, Kenya na Sudani y'ubumanuko nizo zatanze abasirikare bari bagize izo ngabo za EAC bise EACRAF. General Muzinga rero niwe yarajejwe ibijanye n'ingabo z'u Burundi muri EACRAF. Uwo mwambaro benshi bagiye barabona aho yari yambaye inkofero itukura, ni wari w'ingabo z'u Burundi muri EACRAF.
M23 bayumvishije kurekura uturere twose yari yafashe iduha ingabo za EAC kugira ngo abasuda bayo begeranywe imbere y'uko ibiganiro bitangura. Abasuda b'u Burundi bahawe ibice 50% y'uburere bwose M23 yari yarafashe muri Nord Kivu. Muzinga niho yaje rero mu mugambi utangaje, ava mu mwambaro w'ubushinga ntahe yumvikana na Kongo ko boyizanira abasuda b'u Burundi bambaye imyambaro ya FARDC maze bakabandanya intambara. Mbere na bwa burere bwahawe abasuda b'u Burundi FARDC ikazoca ibwifatira. Umugambi yaraje ibujumbura awumvisha Evariste Ndayishimiye amwereka amafaranga azovamwe mu kugurisha ingabo z'u Burundi kuri Kongo. Nuko wari umukuru w'umuryango akora ibidakogwa ku mugaragaro abumushinga naye hagati y'abanyamuryango bari mu matati mu kinyegero yakira impera aje gufasha uruhande rumwe rwo bari mu matati. Abasuda b'u Burundi ni gutyo rero barungikwa muri Nord Kivu bambaye umwambaro wa FARDC baja ku rugamba batangura kugwayo bambaye ibendera rya Kongo. Amafaranga yabo aribwa ntibanahabwa iteka. Aha niho havuye iyo foto ya General Muzinga hamwe yambaye umwambaro w'ingabo z'amahoro zivuye mu Burundi ahandi yambaye umwambaro w'ingabo za Kongo ziri kugwana. Ni ifoto y'ubuhemu butagira izina mu mico y'ikirundi. Izi nyifato zatumye kandi igikorwa ya Krafu kinanirana. Ingabo zirakugwa muri Kongo. M23 nayo isubizwa ibice vyayo hafi vyose yari yarafashe. Ibindi bihugu byose byarabikoze kiretse u Burundi. Ibice vyarimwe abasuda b'u Burundi vyahawe FARDC maze M23 isubira kugwana kugira ngo ifataho yarashikirije abasuda b'u Burundi. EAC ikuye abasuda bayo muri Kongo. General Muzinga ntiyatashe ahubwo yaciye arongora vyeruye ingabo z'u Burundi ku rugamba kuva muri Munyonyo umwaka w'2023 gushika muri Nzeri umwaka w'2025. Abasuda b'u Burundi baragwanye gose muri Nord Kivu kugeza igisagara ca Goma gifashwe na M23. U Burundi bwarahaburiye abasuda benshi cyane. Imbere gato yuko Goma ifatwa, General yimuriye icicaro cy'Ibukavu muri Sud Kivu. Yarashoboye kandi no kwimura ingabo n'ibikoresho vy'igisoda cy'u Burundi. Ariko naho nyene intambara ntiyamworoye kuko Bukavu yaciye ifatwa na M23 ariko igenekerezo 16 ruhuhuma mu mwaka w'2025. General Muzinga ahungira Bujumbura nyuma yahavuye aganwa kubicegera cy'umukuru w'ingabo zigwanira hasi ariko ahabwa kuba ari we abandanya gukurikirana ingwano yo muri Kongo. Muri Kigarama umwaka uheze w'2025 General Muzinga yaraswe gufatwa kuri PC ibwegera. Bukavu bimaze gufatwa abategetsi b'u Burundi bavuga ko Uvira ishobora gufatwa mbere ko bikozwe Burundi bwoca butera Kigali mu Rwanda. Ivyo nivyo General Muzinga yumvishije Evariste Ndayishimiye. Muri Kigarama umwaka uheze w'2025 intambara zatumbereye ikiyaya ca Rusizi ku rubibe rw'u Burundi na Kongo. Mu minsi 10 gusa abasuda b'u Burundi baratsinzwe ku birindiro vyabo vyose baratabahungira mu Burundi na Uvira yarafashwe. Utwana ingabo zari zisigaye muri Kongo Colonel Jekonias Nihorimbere yarafise icicaro ahitwa Bwegera. Yabonye ategekwa kwegera imbere maze General Muzinga aza kwifatira ico kirindiro Bwegera abari warongora ingwano. Yavuyeyo agira afatwe mpiri na M23. Ntiyashoboye no gutegura ingene abasirikare bavayo. Ivyabaye mu kiyaya ca Rusizi vyatumye igisoda cy'u Burundi gitakaza abasirikare bashika 3,000. Bamwe barishwe, harabafashwe mpiri, harabishikanye muri M23 ndetse ari nabahisemwe guhunga ico gihe. Intambara ya Minembwe. Muri no misi yari amaze imisi intambara yo mu mitumba ya Minembwe muri Haut Plateau za Sud Kivu. Naho nyene igisoda cy'u Burundi gerutse gukugwayo na M23 ifatanije na Twigwaneho. Ubu ubwo wabuye ku bice vya Fizi, Baraka na Karemi ko bishobora navyo gufatwa mu misi iri imbere. Intambara y'ubu kandi ifitanye no kwimba inzahabu. Umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo afise kompanyi y'abasudirikira mwimbira inzahabu. General Muzinga ati natanzwe. Nawe nyene aherutse kurungika biwe kwimba inzahabu. Benshi bakaba bavuga ko hari ikibi kidasanzwe ku basoda. Muri intambara yose General Muzinga aranzwe n'ikibi kidasanzwe ku basirikare. Muri Kigarama umwaka w'2023 igihe harishwe abasoda benshi abandi bagasanzara, Muzinga besha abasuda ngo abashaka gutaha abaho ubwato bagende. Abatashe bashitse bafatwa barapfungwa. Abarenga 270 kugeza ubu baracapfunzwe.
muri gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2025 General Muzinga yahigiyana abasoda ba 6e Bataillon Tafoku bari baherutse gutaha mu Burundi. Yabategetse kuzunguruka Burundi n'amaguru abahoye ko bariko basaba imishahara yabo bakoreye muri Somalia no muri Congo. Aha ntawe uvuga amabi yose yakorewe abasoda bo Burundi nga yamare. Udufaranga twabo twarariwe, kwigwa imfungurwa, gufatanwa n'insoresore za Wazalendo ku rugamba maze rugeranye ko zigahunga zitabwiye abasoda, guhebera ibiziga vy'abasoda ku mitumba bigasanga kuri murantunge, bigasanga kurirayo, kutamenyesha imiryango y'abasoda bapfuye, kwinuba bamwe mu basoda, kwihakana abasoda bafashwe n'ibindi. Nta kintu cyababaje abasoda rero nko kumva bagwaye kwashi ku rugamba kandi amafaranga yo kubagaburira aguma asohoka. Hari abategetsi b'igisoda ngo bari bakwiye kwiyahura kubera ivyo bakoze muri Congo. Aya majambo yavuzwe n'intwazangabo y'ipete rya General de Brigade mu mwiherero w'abatwara igisoda wabera Igitega mu mpera za Rusa mu mwaka wa 2025. Intwazangabo yavuze ko mu vyigwa vya gisirikare y'Iburaya bababwiye ko General arongoye intambara yatsinzwe mu buryo buteye isoni aca yiyahura. Niho yacagira ati, ndavye amakosa yabereye muri Congo, hariho bamwe muri twebwe bakwiye kwiyahura iyaba hari iteka basigaranye. Colonel Jekoni Yaziniori imbere nawe yarafashe ijambo agira ati, icambabaje muri vyose n'ukuntu mwanzaniye ko abandi barongora intambara. Iyo ntsindwa ku izina ryanje nka Jekoni Yasinari kubitahura, murababaye munkuye mu birindiro vyanje nkagaruka vyafashwe. Aho hose imyidogo ikomeye yari kuri General Muzinga. Bose bagiriza ko yakoresheje amakosi igisoda. Hari navuga ko ingorane ikomeye abasoda bafise muri Congo harimo kuba bahabwa amategeko ava henshi, ico bita absence d'unicité du commandement. Hari amategeko ava ku mukuru w'igisoda General Prime Niyongabo, ayandi akava kwa Muzinga. Muzinga we rero akishimira ko yivuganira na President Ndayishimiye. Iyi ntwazangabo yidogerwa na bose, abakuru n'abato. Iyi ntwazangabo yarongoye intambara ikaneshwa aho yagwanye hose, niyeruzwe gushimirwa yabwa ipete rya General Major. Gubundi yobaye irikira cigwa urubanza kubera amakosa yambaye ku rugamba. Yamara niko Burundi ngo butwaye muri kino gihe. Umukuru w'igihugu yivugira ko tabila afise kiretse ikibuga c'umupira w'amaguru yasanuye ku mafaranga ya FIFA. Niwe ngagiye gusubira kwitoza kandi akabikora yihayagiza nkuko benshi bagenda baragaruka ku makosa agenda akorwa na zimwe mu ndongozi z'igihugu, mu gihe abana b'igihugu bo bahatikirira atanu dufaranga baronswa. Mu yandi makuru n'ubundi tubandanya kubiriko biravugwa ku gisoda c'u Burundi, cyane cyane ku bari mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku masezerano yabayeho hagati y'abakuru b'ibihugu bibiri aribo Vice Ndayishimiye ndetse na Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru y'urundi ruhombo rukomeye rwoba rwashikiye igisirikare c'u Burundi ruriko rutuma batari bakibibaza ico igisirikare kirondera muri Kongo. Kugenekerezo c'enda mu Kakaro muri Fizi, mu gihe intambara zasubiriye gukara mu misozi miremire ya Sud Kivu, amasoko ari aho iyo ntambara ibera avuga ko indege zitagira abadereva drone zateye abasirikare b'igisirikare cy'igihugu c'u Burundi FDNB bari baje kongereza ingabo muri teritwari ya Fizi. Ayo makuru nta rwego na rumwe rwemewe rurayemeza ku mugaragaro, ariko avuzwe inyuma y'aho igisirikare ca Congo FARDC n'igisirikare c'u Burundi FDNB n'abagwanyi ba Wazalendo baherutse gusubizwa inyuma n'abagwanyi batwigwaneho bavuga ko bafatanije na AFC M23 nkuko bivugwa n'amasoko menshi. Izo zongeye gutuma kandi hibazwa igitigiri c'abasirikare b'abarundi basiga ubuzima muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, amaze kunugikwa abasirikare barenga 2029 hagati ya Myandagaro umwaka wa 2022 na Kigarama umwaka wa 2025. Amakuru y'ibitero vyakozwe ku basirikare b'abarundi bari baje kongereza ingabo. Amakuru ava muri Fizi muri Sud Kivu avuga ko imodoka zitatu zari zitwaye amasasu n'abasirikare b'u Burundi zoba zaratewe n'indege zitagira abadereva mu gace ka Murima mu ndwi iheze. Nkuko ayo masoko bivuga, abasirikare benshi baba barahasize ubuzima, harimwo koloneli umwe na majoro umwe mu bo mu gisirikare c'u Burundi. Ariko gushika iyi nkuru yashigwa habona nta kigeranyo c'indongozi cari bwashigwa habona, kandi ayo makuru ntiyashoboye kwemezwa mu buryo bwigenga. Ayo masoko nyene akavuga kandi ko ubwato bwari butwaye abasirikare bwarashwe mu kiyaga Tanganyika hafi y'izinga rya Ubwari, mu gihe bwari ko burajana abasirikare bo kongereza ingabo mu duce twa Baraka, Fizi no mu misozi ya Minembwe.
nkuko vyemezwa nabaganiriye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Abasirikare bari bagiye gufasha ibirindiro vya FARDC FDNB n'abagwanyi bahozarindi nyuma yuko batakaje uduce twinshi turimo Poizero, Kakenge, Rubemba, Mikenge na Karongi twafashwe n'abagwanyi batwigwaneho bafadikanije na AFC M23 nkuko ayo masoko avyemeza. Amakuru ava muri ako karere akavuga kandi ko abasirikare ba FARDC na FDNB basubiye inyuma bava mu duce twa Rugezi, Kakenge na Poizero baja imukera, mu gihe abandi bafashe inzira ya Masisi berekeza mu ntara ya Tanganyika mu manuko bushira ubuseruko bwa Kongo. Inyuma y'iminsi myinshi intambara ubu haravugwa agahengwe gato mu karere ka Minembwe. Bamwe mu banyagihugu bahunze batanguye gusubira mu mihana yabo kumbuga ngurukana bumenyi. Bamwe mu banyamuryango b'abanyamurenge basangije amafoto bavuga ko yerekana ubuzima buriko burasubira mu duce tumwe twafashwe na twigwaneho AFC M23. SOS Media Burundi ntiyashoboye kwemeza ukuri kw'ayo mafoto mu buryo bwigenga. Igitigiri nyasho cy'abasirikare b'Abarundi bapfuye mu ntambara yo mu ndwi iheze ntikiramenyekana, ariko ayo makuru yibutsa uruhombo igisirikare cy'u Burundi kimaze kugira gitangwa ibikorwa vya gisirikare mu buseruko bwa Kongo. Imbere ko igisagara ca Goma umugwa mukuru wa Nord Kivu gifatwa, abasirikare benshi b'u Burundi bari barahasize ubuzima, harimwo major umwe. Ico gihe akaba ari we musirikare w'u Burundi yari afise ipete ryo hejuru yanahaguye. Muri Kigarama umwaka wa 2025 mu ntambara abereye mu kiyaya ca Rusizi muri Kivu y'Epfo, igisirikare cy'u Burundi caratakaje umukoloneli umwe, akaba ari we musirikare w'u Burundi yari afise ipete ryo hejuru kurusha abandi yasize ubuzima kuva Burundi bwinjiye muri iyi ntambara. Inyuma yuko AFC M23 ivuye muri Uvira no mu kiyaya ca Rusizi kubera hanini igitsure ca diplomasi ca Amerika, ubutegetsi bw'u Burundi bwarasubiye kwimura abasirikare kugira ngo bushigikire abasigaye ku rugamba. Kuva muri Ruhuhuma rw'uyu mwaka igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo n'abagwanyi ba Wazalendo bari bararonkejwe abasirikare benshi n'ibikoresho vya gisirikare. Ivyo bikabafasha guhagarika ibitero vyatwigwaneho na AFC M23 mu mezi menshi. Ariko amakuru y'indwi yoshobora kwerekana ko inguvu z'impande zihanganye zongeye guhinduka muri iki gice ca Kivu y'Epfo. Abasirikare rero barenga 29,000 baramaze kurungikwayo. Icegeranyo c'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano muri Kongo cabanywe na SOS Media Burundi kivuga ko hagati ya myandagaro umwaka wa 2022 na Kigarama mu mwaka wa 2025 abasirikare b'u Burundi barenga 29,000 barungitswe mu buseruko bwa Kongo hisunzwe amasezerano ya gisirikare ya Kinshasa na Gitega. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragiye arashigikira kenshi ico gikorwa. Yigeze kuvuga ko ari ibisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bapfira muri Kongo kuko ari umwuga bihitiyemwo. Yaranongeye kandi avuga ko Uburundi bukurikiza umugani w'ikirundi uvuga ko umuntu afasha umubanyi kuzimya inzu yiwe iri kirasha kugira ngo umuriro ntuzomushikeko. Muri ico gihe nyene abasirikare b'Abarundi bashika 272 bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Murembwe umanuko bushira uburengero bw'u Burundi, bakaba bari baraciriwe ibihano bitandukanye gushika no kugufunga ubuzima bwose nyuma yuko banse kuja kugwana muri Kongo. Igisirikare cy'u Burundi kiragwana kiri kumwe na FARDC n'abagwanyi ba Wazalendo bagwanya AFC M23. Nimwe kandi gushika igihe inkuru yasokera yaba FARDC FDNB cyangwa barongoye AFC M23 nta numwe yari bwagira icashikirije ku makuru avugwa ko indege zitagira abadereva zati abasirikare b'u Burundi bari baje kongereza ingabo muri territoire ya Fizi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe cyangwa sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politiki umutekano agati y'akazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko hirya no hino mu gihugu. Nimwe kandi hari nandi makuru turiko turarondera tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere na makuru tuza kugaruka ku ndongozi zibiri zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi tutababwiye muri kano kanya, gusa ico mabwiye nuko ari amakuru arimwo amatohoza ahambaye yo bakubivugwa mu gisata cy'ubutunzi ndetse n'urugendo rwabo mu gisata ca diplomasi. Hakaba n'ibindi biriko biravugwa ko umutambukanyi ngumwe mu bategetsi bakomenga mu gihugu cy'u Burundi yaronkejwe ubushimwe bubiri gusa nanone anegurwa n'andi mashira hamwe abiri atandukanye. Fyonde subscribe cyangwa sabone niba utarafyenda kugira ngo tujucikanwa na dushikiriza no Muza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misose muri ko murakora.